Ndabaramukije mwese shuti banywanyi bacu mukunda kandi mugakurikira amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri chaîne yanyu imwe Rudende ya Isange TV, isheni ibashikiriza amakuru n'ibiganiro biba bigezweho kandi biba byakura amatohoza rurimi rw'ikirundi. Reka nkengurukire mwese mudukurikira muri mu micungararo hize igihugu cacu Burundi, abadukurikira bari mu bihugu bibanyi ndetse n'abari mu makungu yakora mwese ndabahaye ikaze mu makuru yacu yo kuri iyi saha. Amakuru haba yiriwe avugwa mu bisata bitandukanye nka politiki, umutekano, imigenderanire, indero, iperereza, hagati y'akazi na muntu, umutekano ndetse n'andi makuru yose ariko aravugwa mu makungu ya kure. Ndabahaye mwaramutse, abandi ndabahaye mwiriwe bivanye naho muherereye. Iri ni iteka n'umunezero ntangire byosubira kubana namwe banywanyi bacu mukunda kandi mugakurikira amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri chaîne yanyu ya Isange TV, isheni ibashikiriza amakuru n'ibiganiro biba bigezweho kandi biba byakorewe amatohoza. Reka rero mbakengurukire mu makuru yacu yo kuri iyi saha, akaba ari amakuru menshi cyane, amakuru na cyane tuza guheshimikira ku ngingo nkuru zikurikira. Kuri uyu wa mbere igenekerezo rya 15 Nyakanga y'umwaka, umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye yafashe urugendo rumushikana mu gihugu ca Guinea Bissau, aho rero yagiye mu rugendo rw'akazi. Turaza kubigaruka ko ku buryo bw'idonido, turaza kandi no kunyarukira mu yandi makuru kuriko biravugwa mu bindi bisata bitandukanye ko mu bijanye n'amagara y'abantu ndetse n'indero, byose mu kanya kuri bw'idonido turagaruka atubibashikiriza. Ico mwe musabwa mu vyonde suivure pakataje ndetse na sabone kugira ngo tubandanye kubana mu makuru n'ibiganiro vya misi yose tuba turiko turabashikiriza. Reka rero ngaruke mbahe kaze mu makuru yacu kuri bw'idonido. Tugiye guhera ku biriko biravugwa ku bijanye n'uruzinduko rw'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye, aho rero kuri uyu wa 15 Nyakanga y'umwaka, umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye yafashe urugendo rw'akazi mu gitondo cyo kuri uyu wa 15 nyene Nyakanga y'umwaka, ruza kumushikana mu gihugu ca Guinea Bissau. Rukaba rero ari urugendo agiye kwitabira cyangwa se agiye kuganira na mugenzi we wo mu gihugu ca Guinea Bissau, bakaza kuganira ku vyerekeye umubano w'ibihugu vyombi. Turaza kubandanya dukora amatohoza yimbitse turabira hamwe ibijanye n'urwo rugendo rw'umukuru w'igihugu cy'u Burundi muri Guinea Bissau. Naho ubutanyereraho za nyigisho zari zimaze iminsi ibiri zihabwa abakenguza amateka n'abakorera muri Sena zaraye zirangiye, ariko asozera ibikorwa vyo vyari bimaze iminsi ibiri. Umukuru w'inama nkenguza amateka Gervas Ndirakobuca yacikirije ko iyo nama yabaye iyakamaro uko bihweje ivyerekeye kumenya uko amategeko atorwa, uko ibikorwa vya leta bigenzurwa, uruhara rw'inama nkenguza amateka mu kwegereza ubutegetsi abenegihugu, ibyo bakenguza amateka barekuriwe ndetse n'ivyo batarekuriwe, ibigenga abakenguza amateka ndetse n'akarangamutima n'ubuntu bw'abatowe. Gervas Ndirakobuca urongoye inama nkenguza amateka avuga ko ivyo vyigwa ngo byabahaye akaryo keza ko kuzobandanya bagira ubushakashatsi kugira ngo amabanga batorewe bayarangure neza, ishasha ngo n'ubukerebutsi ku neza y'abatowe. Imbere yo gukengurukira abo bose bitanze ngo mu gutegura urwo ruganda rugende neza, yasabye abakozi bo muri Sena ngo birinde amaremetanya, insaku, ibihuha ndetse n'izindi nyigisho zitabereye ngo zahora ziranga bamwe maze ngo bose bahindura ingendo. Umuntu wese ngo yigengesere akore ibijanye kandi akora ibyo ajejwe afitiye uburenganzira. Ukora mu mafaranga y'iyubare ngo cane uko amafaranga ya Sena ari ay'igihugu nayo gucungerwa. Naho mu Burundi ho ngo ntiborohewe no kwiyunguruza abagwayi biturutse ku mbibe zugawe. Umuryango utabara imbabare Croix Rouge mu Burundi uvuga ko ufise umugambi wo kuronderera ubufasha abarwayi mu kubatwara vyihuse mu bitaro vyo mu bihugu vy'ibiyaga binini, babatwara mu miduga ya rusehabaniha irimwo ibikoresho byo gufasha
umurwayi bikamukingira ari mu nzira. Anselme Katiyunguruza umunyamabanga mukuru wa Croix Rouge Burundi amenyesha ariko ko ngo bitaborohera gushikana abarwayi mu bitaro byo mu bihugu byo mu karere k'ibiyaga binini biturutse ngo kuyugarwa ry'imbibe na cane imbibe zo mu Burundi ndetse n'u Rwanda. Katiyunguruza kandi asigura ko kugira umuntu ashike i Kigali mu Rwanda arinda guca muri Tanzania kugira ngo ashike ku bitaro byo mu Rwanda, ibyo rero ngo bigatuma urugendo ruba rurerure cane mu murwayi ngo akaba yahasinzikarira. Agasaba umuyobozi mukuru w'ibiro vya Buramatari w'intara ya Butanyerera gukoresha ibishoboka byose afise ubushobozi bwose afise, hakaba ibiganiro kugira imbibe ngo zugururwe n'Uburundi n'u Rwanda zugururwe gutyo ngo bashobore gushikiriza umurwayi bagenzi babo bo mu gihugu c'u Rwanda ngo byoroshe kandi abarwayi bapfunyirizwe urugendo. Uwo munyamabanga mukuru w'ishirahamwe ritabara imbabare mu Burundi hamenyesha ko mu gihe imipaka ngo yo kugururwa vyokorohera gutwara abarwayi mu bitaro vyo mu Rwanda, hanyuma ngo abaganga nabo bo muri ico gihugu bagaca bamwakirira ku mupaka kugira ngo vyorohe bashobore kuja kumuvura vyose avuye i Bujumbura. Naho mu Rumonge ho amaze ukwezi kurenga mu buruhukiro bw'ibitaro kubera umuryango wiwe wase ko ashinguranwa bataraturonganirizwa. Uwo ni umwigeme w'imyaka 25 yaba ku mutumba Mutambara muri komine Rumonge. Ikiziga ciwe catowe kuri uyu munsi kiri munsi y'ikigazi kuwa 4 Nyakanga y'umwaka. Ababanyi biwe bakikeka ko ngo yoba yaratswe ubuzima hanyuma ngo bakamushira igitambara mu ijosi nk'uwiyahuye. Amakuru atangwa n'ababanyi avuga ko uwo mwigeme yapfuye inyuma y'iminsi mike se wiwe adandaje itongo. Umuryango wiwe uvuga ko uwo muhisi yoba yaragaragaje amakenga mu buguzi kuko atanyandiko ngo z'amasezerano zakozwe. Uwitwa ko yari yaguze iryo tongo akaba yarafashwe ubw'amatohoza kuko ngo yoba yarateraga ubwoba uwo mwigeme amwihaniza kumubera intambamyi, ariko ngo yahavuye atoroka ngo uwikeka kumutorokesha nawe akaba yarafashwe. Mu rugendo yakoze muri komine Rumonge kuri uyu wa 13 Nyakanga y'umwaka, umushikiranganji w'ubutungane yasabye ko uwo muryango ngo woshingurana iteka uwo muhisi wabo, hanyuma ngo aranamenyesha ko yifatiye mu minwe urwo rubanza. Icyo mwamenye nuko kandi abantu batatu aribo bari barafashwe kubw'amatohoza ari kumwe akaba yaratorotse. Naho mu Burundi kandi abaganga banonsoye ibyo kuvura umugongo n'imitsi chirurgien ni bake mu Burundi. Ishirahamwe ry'abaganga bavura umugongo n'imitsi ibizwi nka neurochirurgien mu rurimi rw'igifaransa rivuga ko ico gisata cugarijwe n'ubukene bw'abaganga babinonosoye hamwe ndetse n'ibikoresho, kuko ngo ibikoresho bakoresha ubu atari vya none mu gihe ubuhinga bakoresha busaba ibikoresho vya none. Muganga Jean Bosco Bizimana avura bene izo ndwara asigura ko mu gihugu hakiri abaganga batatu gusa banonosoye kuvura izo ndwara, aho umuganga umwe avura abarenga miliyoni 4. Ivyo ngo nabyo abona ko bituma haba abasinzikara. Avuga kandi ko babandanya kudodora kugira ngo ibikoresho vya none biboneke abaganga n'abagwayi ngo boroherwe. Asaba kandi ubushikiranganji bw'amagara y'abantu n'ubw'indero gufasha kugira ngo izo ntambamyi zitorerwe umuti ku neza y'amagara y'abantu. Naho itike kuva mu ikomine uja mu yindi yaba iyo kuva mu Cankuzo uja i Bujumbura byaragoranye. Iyo ni imyidogo yavuye ku bariko bararungika abanyeshuri baja mu mashure y'uburaro. Abavyeyi bo muri zone Camazi ya komine Gisagara bagasigura ko basa nkaho babibagiye. Nk'abavyeyi dufise abana biga mu ntara kama ya Buyogoma canke baharenga,
twarumiwe kuko igiciro cyo kwiyunguruza kuva mu Camazi uja mu Cankuzo kingana n'25,000 y'amarundi, aho ni ayo utomboye. Banegura ko Onatracom ya Bujumbura Gasenyi yobaramiye kuko iyo irihisha 8,000 by'amarundi kuri urwo rugendo, nayo nyine isangwa niyadukiwe bitumwe n'abanyihurumbira hagashikirwa abemeye kurara mu modokari gusa, bikarangira kandi batihutiye gupakira abagera muri Cankuzo. Abo bavyeyi babandanya basigura ko itangura ry'amashuri rizobasiga mu bukene butagira izina, ngo bikwinyurwa n'ikena ry'ibitoro ndetse n'ibarabara rya Cankuzo Gasenyi ridatunganije. Ico mwomenya nuko ico kibazo c'amabarabara gihagaritse umutima indongozi. Igenekerezo rya mbere Nyakanga y'umwaka, Salvatore Bigirimana, umuyobozi mwishikira mu biro kwa Buramatari mu birori byo gushikiriza itese Buramatari w'intara ya Buhumuza, akaba yarashikirije umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye ico kibazo. Evariste Ndayishimiye nawe akaba yasabye abajejwe iby'inyubako kuba ngo barategura ivyo bategekanya kurangura mu kurindira ko amafaranga aboneka ngo birangurwe. Naho mu yandi makuru ajanye n'uburimyi, abarimyi barakwiye ngo gukarihirizwa ubwenge mu bijanye no gukoresha ubuhinga ngurukana bumenyi. Amashirahamwe akorera mu gisata c'uburimyi abona ko abarimyi bakarihirizwa ubwenge mu bijanye no gukoresha ubuhinga ngurukana bumenyi menya murimyi bwashizweho n'umushikiranganji w'uburimyi n'ubworozi n'ibidukikije, kugira ngo abarimyi boroherwe mu guhanahana amakuru ngo bashobore no kumenya vyoroshe uko ngo baronka imbuto zirobanuye izihuye n'isi ndimwa yabo, banamenye ndetse kandi n'ingwara ngo zishobora gutera ibiterwa vyabo. Urongoye ishirahamwe World Hunger Healthy François Kujo Jomeda akavuga ko intumbero y'iryo shirahamwe ari kurwanya inzara n'ubukene mu kwigisha abakorera muri ico gisata ibijanye n'ubuhinga ngurukana bumenyi menya murimyi, kugira ngo abarimyi ngo bagwanye inzara mu kurima ibiterwa by'imbuka. Ishirahamwe Kapade rikorera mu gisata c'uburimyi rirongowe ribona ko ngo bitoshobora gukoresha ubuhinga ngurukana bumenyi muri ico gisata mu gihe hacibonekeza ikibazo c'umuvuduko muto wa internet, kandi ubwo buhinga busaba umuyaga nkuba ndetse na internet ihagije. Gilbert Nyandwi harongoye Kapade agasaba leta gutorera inyishu ikibazo c'umuvuduko wa internet kugira abarimyi boroherwe ngo bashobore kandi kuronka umwimbu ushimishije, biteza imbere kandi bateza imbere n'igihugu. Burundi kandi hari ubukene bw'abaganga bavura indwara zo mu ngingo z'umubiri n'izo mu mitsi. Haracibonekeza ubukene bw'abaganga banonosoye indwara zo mu ngingo z'umubiri n'izo mu mitsi bizwi nka kinesiotherapie mu Gifaransa, nk'uko bivugwa n'ikigo Centre Professionnel de Kinesiotherapie kivura izo ndwara. Muganga Deo Ndayishimiye harongoye ico kigo amenyesha ko mu Burundi hari abaganga bavura izo ndwara baba 200, akabona ko ari bake ugereranyije n'imiliyoni 12 z'abarundi. Nubwo biri uko kandi muganga Ndayishimiye arashima ko leta yashizeho ico gisata muri kaminuza y'ubuvuzi INSP, kuko ngo buri mwaka haboneka abaganga bashika 200. Avuga kandi ko ico gikorwa ari uko icokorwa ngo ari uko hoba ihimiriza kugira ngo abantu bige ico gisata ari benshi, agasaba ko n'ayandi mashuri yo kwijukira ico gisata. Urungaho amasomero 2 y'ishure shingiro rya Kijima mu Rutavu yaraguruwe n'umuyaga w'igihuhusi benshi bita ikivumbuzi.
kuri uyu wa mbere umuyobozi w'iryo shure avuga ko bari basanganywe ubukene bw'amasomero. Amenyesha kandi ko abanyeshuri bo kuva mu mwaka wa mbere gushika mu mwaka wa kane bakurakuranwa mu kwiga, bamwe baza mu gitondo abandi ku mugoroba. Siriake Nahayo asigura rero ko biri mu bizotuma ivyigwa ngo bidatangura neza kuri uwu wa mbere w'indwi iza. Ayo yagurutse kandi ngo yaheruka gukubakwa kugira uko gukurakuranwa bihagarare. Uwo muyobozi w'iryo shure rigeze mu mwaka w'icenda avuga kandi ko bari basanganywe amasomero 3 yubatswe n'abavyeyi mu mwaka uheze ariko ubu atarasakarwa. Ubu rero ngo hari amasomero 5 akeneye ibisakazo. Siriake Nahayo asaba ababona ibisakazo kubitanga. Kuri ibyo umunyamabanga nshingwabikorwa wa komine Bururi yemeza ko ivy'ayo masomero ngo bamaze kubitangira ko icegeranyo kubabakurira. Hagati aho kandi Ferdinand Nduwimana ashikiriza ko bagiye kugira inama n'ubuyobozi bw'iryo shure hamwe ndetse n'abavyeyi kugira ngo barabe ico umwe wese yoterera ngo ayo masomero asakarwe. Ivyo rero ni bimwe mu bihanze indero mu Burundi, ndetse nk'uko twama twumva hagaragara n'ibindi bibazo bitandukanye. Ngaho rero reka shimire mwese mwari kumwe natwe mu makuru n'ibiganiro twari turashikiriza kuri iyi saha, tube dusozerenga tuze gusubira mu makuru araza kuba agezweko. Reka nkengurukire abariko baradukurikira bari mu micungararo igize igihugu cacu Burundi, abariko baradukurikira bari mu bihugu bibanye nk'u Rwanda, Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, Ubuganda, Tanzania, Mozambique, Zimbabwe, Zambia ndetse n'ibindi bihugu byose nabashe kudondora bigize umugabane wacu wa Afurika. Abadukurikira bari hakurya y'amazi manini nko muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, muri Australia ndetse n'iburaya, mwese mudukurikira muherereye ndabashimiye kuba mwari kumwe natwe makuru n'ibiganiro bya misi yose tubandanya gushikiriza. Niba utarafyonda suivre, partage ndetse na s'abonner, reka ndakwibutse ufyonde kugira ngo tujye tubandanya kubana makuru n'ibiganiro tuba turiko turabashikiriza. Mwe nimwe mudutera intege zo kubandanya dukora amakuru n'ibiganiro bivanye nuko muba mwatweretse ko muri kumwe natwe. Turabizi neza natwe ko mudahari tutoba duhari, kuko duba duhari ku bwanyu. Twifuza rero ko twokora ibyo mwishimira kandi bibanezera bivanye nuko ari mwebwe mudutera intege. Reka rero mbashimire kuba mwari kumwe natwe mu makuru yacu yo kuri iyi saha. Tuze gusubira mu makuru araza kubagezeko, gusa yera makuru mushikirizwa n'imbonesha kuri yanyu mukunda cyane mwe Rudende ya Isange TV. Ryari iteka n'umunezero ntangiriro byo kuba twari kumwe namwe banywanyi bacu mukunda kandi mugakurikira amakuru n'ibiganiro tubandanya gushikiriza. Amakuru n'ibiganiro biba bigezweho kandi biba byakura amatohoza mu rurimi rw'ikirundi. Reka mbashimire kuba mwari kumwe natwe rero mu makuru yo kuri iyi saha. Amakuru yacu yo nagasaga.